Cyongeye turabaha ikaze nanone shuti banywanyi ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino ku isi. Turabaha ikaze ngakuri no mbonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV, mbonesha kure imyerugende ibandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta agaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabaha ikaze kuri uyu wa gatanu kwigenekerezo 27 kwezi ni kw'icenda umwaka wa 2024. Turabaha ikaze abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye, aho tugiye kurebera hamwe rero idonido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'ahandi hose hirya no hino ku isi. Ikaze dore ingingo nkuru rero turaza kugarukaho muri kino kiganiro cyacu. Mu gihugu cacu ciza c'u Burundi rero hakomeje kugenda haravugwa inkuru mbi cyane, inkuru y'ishano, aho umwe mu bavyeyi yaje kugenda ariko aratanga ubutumwa buteye agahinda buriko burahanwahanwa by'umwihariko ku iwodiyo ku mbuga ngurukanabumenyi, buvuga ko rero yoba yabuze abana bashika muri babiri icyarimwe ndetse bakaba bohawe ishano. Aya makuru kandi akomeje kugenda by'umwihariko aravugwa, yaje kugenda aratera umutima uhagaze, maze biza gutuma General Major Evariste Ndayishimiye aza gutegeka ko atangura amatohoza yimbitse kugira ngo abashe kuba homenyekana uwo yagize uruhare by'umwihariko muri iryo shano uko bikomeza kugenda biragaragara. Ni mu gihe rero abantu benshi bakomeje kugenda bikanga ndetse bakakomeje kugenda barasaba yuko by'umwihariko hokorwa amatohoza kugira ngo hamenyekane ingene ibyo bintu bizoba byamaze kugenda birabamo, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradutangariza cyangwa aradusumira. Ibi kandi bibaye mu gihe muri kino gihugu c'u Burundi hakomeje kugenda haribonekeza impfu nyinshi, nk'uko bikomeza kugenda biragaragara cyangwa se nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa, ariko kandi abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda by'umwihariko baratangaza ndetse barashimangira yuko ari ishano ndetse ari n'akababaro gakomakomeye cyane, ndetse ibigendanye n'amatohoza byatangura. Ni mu gihe kandi bivuga ko rero imbonera kurenga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi zongera nazo kongera gukora ishano, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Biravuga ko rero by'umwihariko imbonera kure zaje kugenda ziratera urugo rw'umutama Honorable Agathon Rwasa, nk'uko bikomeza kugenda biragaragara cyangwa se nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa, mu nyuma yo kugira ngo bakomeze kugenda baramutera ubwoba kugira ngo by'umwihariko abashe yere kubasha kuba yo kuzongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Akamaramaza by'umwihariko karama ibyahora birakogwa rero n'imbonera kure z'abahungu, by'umwihariko ubuhoho noneho byinjiwemo n'imbonera kure z'abagore abakenyera rugamba, nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ni mu gihe rero hakomeje kugenda ribonekeza amakuru menshi ahize imbonera kure by'umwihariko zaje kugenda zirasura cyangwa se zirajya kumutega by'umwihariko, ariko kandi biza kurangira ku bw'amahirwe rero zitabashije kuba zomuronka, ibyaje kugenda byamaganwa cyane na bamwe mu banywanyi ba seneri, nubwo Agathon Rwasa yirukanwe muri seneri, ariko bamwe bakomeza kugenda barashimangira ndetse bagaragaza neza ko rero akiri umunywanyi wabo ndetse ngo biteguye kuzomuhundagazaho amajwi, nk'uko biko biratangazwa. Turabirabira hamwe rero muri kino kiganiro, ariko kandi turaza kurabira hamwe andi makuru akomeje kugenda aravugwa. Mu gihe ibitero bikomakomeye cyane bikomeje kugenda byisukiranya imbere mu gihugu ca Libani, aho igisirikare cya Israel kimaze igihe kiragaye ibitero bimaze guhitana abarenga 500, abandi bakaba barakomeretse. Ibihugu bigiye bitandukanye byaje kugenda birasaba agahenge, ariko Israel ikaba iri kwiraca amarenga ndetse bikaba byamaze kwemezwa neza ko hariko harakogwa inzira kugira ngo ibitero byo ku butaka bibashe kuba by'umwihariko byoshyirwa byotangura nk'uko byagenze mu ntara ya Gaza mu gihugu ca Palestine. Olivier Nduhungirehe rero minisitiri ujejwe by'imigenderanire mpuzamakungu mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda yaje kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda by'umwihariko biribonekeza hagati ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ari ibintu biriko birerekana ndetse bikagaragaza neza yuko icyo gihugu kidafise ubushake na bukeya rero mu bigendanye no kuba hokemugwa amahoro n'ituze, cyangwa se no kuba hokemugwa ibikomeje kugenda biribonekeza cyane ibibazo bikomeza kugenda birafata intera hagati yo gushaka gusubiza ku murongo umubano w'ibihugu byombi, nk'uko biko biratangazwa.
amakuru kandi yihuta akomeza kugenda aradusumira akaba ari kashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko rero inzego zibishinzwe zikomeje kugenda zirakora iyo bwabaga ariko ngo bwana Tshisekedi akaba akomeje kugenda akomeza kugenda by'umwihariko yanga gushira mu ngiro ibiriko birasabwa n'abahuza. Ni mu gihe kandi by'umwihariko ku ruhande rw'u Rwanda bavuga ko bo biteguye gukomeza gushira mu ngiro rero ibyo basabwa kugira ngo amahoro n'ituze bibashe kuba byogaruka mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Ndabaye ikaze mwese nshuti banywanyi ibiganiro byacu ngaha kuri Burundi News TV, mbonesha kuri mwe rudende bandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane. Abatwumviriza muri uno mwanya barire mu bice bitandukanye turabahaye ikaze, birumvikana abatwumviriza bari mu gisagara ca Bujumbura, abatwumviriza bari Gitega, muri Cankuzo, Ngozi, Bururi, Kayanza, Cibitoke ndetse n'ahandi henshi agiye atandukanye ku mitumba igiye itandukanye mu ntara zigiye zitandukanye ndetse no mu makomine agiye atandukanye, turabahaye ikaze mwese. Abatwumviriza kandi by'umwihariko baherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye hanga ku mugabane wa Afrika mu karere k'ibiyaga binini cyane, turabahaye ikaze. Abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabifuriza kumererwa neza cyane ndetse no kwinjira muri weekend iryoshe imeze neza. Ni Burundi News TV rero, aha niho honyine ushobora kuba ukumviriza amakuru agezweho akomeza kugenda aragaruka ku biriko biraba nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino muri rusange. Ikaze rero by'umwihariko nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero byonda kwanditse sabone kugira ngo uce waronka amakuru n'ibiganiro byacu ubundi bane natwe 5 kuri 5. Reka tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, ari inkuru ibabaje cyane ikomeje kugenda iragaragara. Ibintu rero by'umwihariko by'isumo bivugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi birakomeza kugenda birafata indi ntera mu gihe abantu bakomeza kugenda barahabwa ishano. Nkuko bikomeje kugenda by'umwihariko nkuko bikomeje kugenda biribonekeza, hari umwe yabashije kuba yoduhereza ubutumwa rero bwaje kugenda burashigwaho ahabona ndetse by'umwihariko bikaba bwaje kugenda buratangwa cyangwa se bakaba bwaje kugenda burashigwa ko umukono rero National General Major Vice Ndashima akaba yaje kugenda rafatwa n'ikiniga akagira ibyo vuga. Ubutumwa buragira giti amahoro cyane, twebwe rero uko biri kose turi mu kibazo ngaho Bujumbura kijyanye rero n'abantu ubu ngubu basigaye batanga isumu cyangwa se ishano utwo kwibaza. Mu byo rero nari imaze kuvuga byose rero, ibi byo rero bije ari agahebuzo, ni incamugingo. Aba bana rero by'umwihariko n'abana bashika kuri 2 bakomeje kugenda barahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi ku masanamu, ni ab'umugenzi angaha rero muri komine Mutimbuzi mu Gatunguru. Ejo rero by'umwihariko ababyeyi biwe barateguye ibyo gufungura barabibikira abana, hanyuma rero abana batashe bavuye ku ishuri rero burya barafungura, ataba havuye baciye rero bahita bapfa. Ubwo rero nyine nuko ikibazo gikomeje kugenda kiragaragara by'umwihariko ni ikibazo cy'icumu, naho atabutegetsi bukivuga ko cabaye nabi cyane, ariko kandi General Major Vice Ndashima akaba yaje kugenda arasaba yuko rero hokogwa amatohoza kubo yarakoze iryo shano, kuba yaragize uruhare muri ibyo byose. Ibi bintu by'isumu kandi canke by'ishano rero byimonogoje bikomeje kugenda byimonogoza, abantu bakaba baribaza bati ni ibiki, iva hehe, ni ibwoko ki, itangwa na bande? Ndamaze rero kumva bivugwa mu mashengero, hari abatari bakeya rero bamaze by'umwihariko kuturungikira intahe zabo rero zitangaje. Hari benshi rero bavuga ko bamaze kwivuza iryo sumu, by'umwihariko bamenya gute rero ko bajya kuryivuza, abo barivura rero by'umwihariko nabo babimenya gute? hariko haribaza ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko bamwe mu barundi ndetse n'abarundikazi barakomeza kugenda barahoza uyu muryango waje kugenda urabura abana bashika muri 2 bose, akari imwe mu bintu biriko biratera umutima uhagaze muri rusange. General Major Evariste Ndayishimiye rero yaje kugenda aratangaza ndetse aranashimangira ndetse aranavuga yuko rero by'umwihariko ivyo bibazo bikomeje kugenda biribonekeza, by'umwihariko byakabaye by'umwihariko birashirwa ku iherezo, ndetse uwo bakeka akaba yotabwa mu mvuto. Komine Musongati hari ubwoba, hari uwoba azi Habonimana aja Prime yoba aheruka kunyuruzwa
abantu barakomeje kunyuruzwa cane ababarizwa mu mugambwe wa Agathon Rwasa canga se bahoze muri CNL bahoze ari abanywanyi biwe. Hari amakuru turimo turaronka rero ariko aratabariza umwigisha yitwa Bonimana Jean Prime rero wo muri commune Musongati. Ubwo butumwa rero bukaba buriko buradushikaho butangaza neza yuko abantu biganjemo abo mu mbonera kure bakomeje kugenda baranyuruza abantu. Baragize bati by'umwariko ati turabamenyesha yuko rero hakomeje kugenda haribonekeza inyuruzwa ry'umuntu yitwa Bonimana Jean Pierre yanyurujwe by'umwariko muri iyi minsi abamutwaye bari mu modoka ya Prado rero ifise ibyo bitabona kandi itagira iparati. Kuva rero uwo munsi atagakuru kiwe by'umwariko gusa njewe nta gafoto kiwe ifise by'umwariko Bonimana Jean Pierre rero ni mwene Kiranoba Prime ndetse na Mayoya Anesia by'umwariko yari asanzwe ari umwigisha kuri Ecofo Rukoki yo muri Dacienne Bukirasazi muri DPI Gitega. Bonimana Jean Prime kandi avuka ku mutumba Mugwa agacimbiri ka Nyarurama rero commune Musongati mu ntara ya Rutana. Mu bya politike by'umwariko amakuru avuga yuko rero by'umwariko mu bya politike avuga ko Bonimana Jean Prime yahoze ari muri CNL ya Agathon Rwasa ubu ngubu ntiyaboneka neza aho ageze kuko biratangazwa. Amakuru kandi yihuta aravuga ko rero imbonera kure zongeye kongera kwibonekeza ndetse no kugerageza gutera urugo rw'umutama Honorable Agathon Rwasa mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba by'umwariko bo musubiza canga se bo mubuza kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Amakuru yihuta adafite ivumbi rero akaba akomeza kugenda aradusumira avuga yuko rero inzego z'umutekano cane nga mu gihugu cy'u Burundi ziganjemo imbonera kure zikomeje kugenda zirakora iyo bwabaga ndetse kugira ngo zibashe kuba zomutera ubwoba ndetse zibashe kuba zomutesha n'umutwe. Amakuru yihuta adafite ivumbi rero akomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda aravuga ndetse aranagaragaza neza ko ibikomeje kugenda biribonekeza ndetse nikomeza kugenda biratangazwa ari ukubera by'umwariko aho aherutse kuronka akagiye umutama Honorable Agathon Rwasa mu gihugu ca Tanzania by'umwariko mu gisagara ca Dar es Salaam aho yari amaze iminsi by'umwariko ari kumwe n'abandi bayobozi bagiye atandukanye aho by'umwariko bariko bararabira hamwe rero uburyo nga muri Afrika mu karere k'ibiyaga binini ibigendanye ni demokarasi byo kogwa neza ndetse bikaba byoshigwa mu ngiro. Amakuru avuga ko rero ahangaha yaje kugenda arabazwa niba se ashobora kuzongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu maze aza kugenda ashimangira ko by'umwariko by'umwariko yiteguye gukomeza kuzitoreza ico kibanza cy'umukuru w'igihugu nubwo avuga ko amatora yamaze kugenda arapfa kare nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Nyuma rero ya magambo yaje kugenda atangaza biravuga ko rero ubuyobozi bw'igihugu bwarakaye cyane ndetse haza no gufatwa ingamba kumbonera kure zoherezwa kongera gutera urugo rwiwe nk'uko bikomeza kugenda biradusumira. Muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FDLR irigamba kwisubiza ibirindiro byayo biri ahitwa mu Bambiro rero ndetse na Chove ni mu ngwano yabaye mu gicuku nk'uko biratangazwa. Mu kiganiro yagiranye rero n'abamenyesha makuru bacu by'umwariko baherereye Goma, Lieutenant Colonel Scaramentu avugira umuhari wa FDLR yemeje ko rero by'umwariko FDLR yatewe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu rukerera rwo kuri uyu wa kane. Uyu muvugizi aravuga ko rero ata muntu n'umwe watakaje canga se ngakomerekeye, avuga ko rero FDLR itari mu ntambara na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ko ahubwo rero yifuza ibiganiro nk'uko biko biratangazwa. Abantu bariko baribaza bati ibiganiro bariko barisufuza n'iki? Uyu muvugizi wa Foka rero asoza avuga ko umuhari avugira wabashije kwisubiza ibirindiro byayo biri ahitwa Chove ndetse na Mubambiro, bakaba rero babyirukanyemo ingabo za leta nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Umuvugizi wa FARDC General de Brigadier Leo Kasonga rero avuga ko ingwano canke ingabo za FARDC ziri rero mu gikorwa cyo kwirukana FDLR ku butaka bwayo. Abasesenguzi bavuga ko rero iki gikorwa ari ikinamico rero iri hagati y'ingabo za FARDC ndetse na FDLR. Hari amakuru kandi agera kumenyesha makuru bacu by'umwariko avuga ko imbere yuko rero FDLR itegwa yari yahawe
amakuru n'urwego rw'ubutasi rero rwa gisirikare muri RDC aho rero basabaga FDLR guhunga ibirindiro byayo bizwi kugira ngo rero leta ya Kongo izabona icyo ibesha rero amahanga ko nta FDLR iri ku butaka bwayo. Bivuga ko rero ari turufu yari ikorera koreshwa cane cane mu nteko rusange ya ONU imaze imisi irateranira muri leta zunze ubumwe za Amerika. Bamwe rero bakomeje kugenda baragiriza baravuga ko rero ubwo ngubwo ari ubusuma bwaje kugenda buratogwa na General na President Tshisekedi, abandi bakaba bakomeza kugenda baravuga yuko by'umwihariko ari akamaramaza, ndetse bakaba bashimangira yuko Bwana Tshisekedi akomeza kugenda arakwepa ibigendanye no gushira ku iherezo by'umwihariko ubuzima, ndetse by'umwihariko no gushira ku iherezo ibigendanye imikorere ya FDLR kuko bikomeza kugenda biratangazwa. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira nuko by'umwihariko akomeje kugenda ribonekeza ibindi bintu bishashaga muri Kongo, aho zishobora gukomeza gukora mu gukoma mu nkokora by'umwihariko ibikorwa bigendanye no kugarura amahoro n'ituze. Urubyiruko rwo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rukomeje kwinjira mu gisoda cy'igihugu cabo mu rwego rwo kugira ngo rero habe guhasha umwari wa M23 ugize igihe warazengereje ubutegetsi bwa President Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Amakuru yemeza ko rero urubyiruko rushika ku majana 7 rwaturutse mu gace ka Grandi Bandundu ni mu ntara ya Kwilu, rero nirwo rero rwamaze kwerekana ubushake bwo kwinjira mu ngabo z'iki gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zizwi nka FARDC. Uru rubyiruko rwanashimiwe kandi kuba rero rwaracengwemo rero n'ubutumwa bwa President Félix Antoine Tshisekedi warusabye kuja mu ngabo rero by'umwihariko ngo rurwanirire ubusugire bw'igihugu cyabo. Umuyobozi rero w'akarere ka gisirikare ka 11 Major General Jonas Padri niwe rero wayoboye igikorwa rero cabereye ahitwa Kiwita cyo kwakira uru rubyiruko rugiye rero kwinjira mu gisirikare ca FARDC nk'uko bikora yatangazwa. Umuvugizi w'igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri ako gace rero Capitaine Anthony Mwarushayi rero yaravuze ko uru rwaruka ruzohita rero goherezwa mu kigo cy'imyitozo ca gisirikare kugira ngo rero rutangire guhabwa imyimenyerezo ya gisirikare. Bivuga ko kandi abacancuro bakomeza kugenda bariyongera umunsi ku munsi kugira ngo babashe kuba bo kwifashishwa mu gutanga imyimenyerezo igezweho igendanye n'igihe. Uyu muvugizi yaravuze kandi ko by'umwihariko kuba urugwaruka rwo muri Grandi Bandundu rero rukomeje kugaragaza ko rero rwumvise impanuro za Tshisekedi, wasabye rero urubyiruko kwitabira kwinjira mu gisoda kugira ngo rujye rero kurwanirira igihugu ari iby'agaciro kenshi cyane kuri icyo gihugu. Yaragize ati dufise urubyiruko rurenga amajana 7 rwumvise rero neza impanuro, biteguye koherezwa rero by'umwihariko mu kigo c'imyitozo kugira ngo batangure abatozwe ubundi bazajye mu kurwanirira igihugu cabo. General Padiri nawe rero urongoye aka karere ka gisirikare ka 11 yashimangiye ko rero aka karere kazokomeza kwinjiza urubyiruko mu gisoda. Umwaka uheze rero ahagana mu kwezi kwa kabiri urundi rwaruka rushika ku majana 520 rwo mu mujyi wa Bandundu rero rwoherejwe narwo rero mu guhugurwa ibya gisirikare mu kigo ca Kitona mu ntara ya Kongo Centre nk'uko biko biratangazwa. Amakuru kandi akomeza kugenda aravugwa ibingibi by'umwihariko akaba ashimangira ko by'umwihariko ari umugambi wa President Tshisekedi ugendanye no kugerageza guhangana ndetse no guhashya umuhari wa M23 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikaho muri rusange. Ingwano ikomeje kugenda iribonekeza by'umwihariko hagati ya Israeli ndetse by'umwihariko hagati ya Israeli ndetse na Hezbollah yongeye kuvuza ubuha, ndetse ibihugu by'amahanga bikaba bikomeje kugenda birasaba yuko by'umwihariko hobaho agahenge, ndetse abanyagihugu bamwe na bamwe bo muri ivyo bihugu bakaba bokurwa muri ivyo bihugu byabo barimo rero kugira ngo babashe kuba bocungirwa umutekano. Ni mu gihe rero abayobozi bo muri Israeli bamaze imisi barashimangira ndetse baranagaragaza neza ko biteguye gukomeza no kwinjira imbere mu gihugu ca Libani kugira ngo by'umwihariko babashe kuba bohangana n'uyu muhari wa Hezbollah. Arashize imisi kandi hakomeza kugenda ribonekeza ibihe bidasanzwe
ndetse ibitero bikomakomeye cyane biza mbere byakomeje kugenda biribasira iki gice, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda barashimangira ko by'umwihariko igisoda ca Israel cyaba cyiteguye gukomeza kwinjira muri ivyo bihe. Amakuru yihuta aravuga ko kandi igisoda ca Israel by'umwihariko gikomeje kugenda kirategura amayira, bivuga ko rero indege zo mu kirere cyangwa se ibitero byo mu kirere aribyo biriko birategura inzira y'ibimodoka bitamenywa n'amasasu ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bishobora kuzotangura kwifashishwa cyane cyane mu bikorwa bigendanye no kugarura amahoro n'ituze, cyane cyane aho bivuga ko rero ingabo za Israel ziriko zirashaka kongera guhangana ku buryo bukomakomeye cyane n'ingabo cyane cyane n'ingabo z'umwihariko zo muri uyu muhari wa Hezbollah. Mu nyuma y'uko rero uyu muhari nawo umaze igihe uriko uragerageza ndetse uriko uranashaka yuko abanyagihugu ba Israel bakomeza kugenda barahunga muri rusange. Abategetsi bagiye batandukanye by'umwihariko barakomeza kugenda barasaba agahenge, ariko kandi igisirikare cya Israel kiravuga ko rero ibyo cyakoze mu ntara ya Gaza kuri Hamas ari byo cyo bacyiteguye gukora, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda barashimangira ndetse bavuga ko kandi by'umwihariko abantu benshi bakomeje kugenda barapfa. Minisiteri y'ubuzima nga muri kino gihugu ca Libani iravuga ko abantu benshi barenga 600 bamaze kugenda barapfa, mu gihe abandi bashika mu bihumbi 300 bamaze kugenda barahunga ingo zabo mu nyuma y'uko ibyo bitero bikomeje kugenda biriyongera. Hari amakuru avuga ko kandi ibihugu bimwe na bimwe byiganjemo ibikorera by'umwihariko byiganjemo ibitegekwa na Islamu nabyo biriko biratera by'umwihariko bigiye kuzatera inkunga iki gihugu ca Libani. So bwa mbere impande zombi ziriko zirahangana, ariko kandi uyu muhari wa Hezbollah ukaba wikwegeye ibingibi mu gihe wari umaze iminsi nawe urarasa muri Israel uvuga ko uri kugwanira Hamas nayo isanzwe nayo ikaze cyane, ndetse ikaba ivuga ko rero mu gihe hatuba habayeho agahenge bamwe mu bo baje kugenda barashimuta bashobora kuzahura n'ibibazo bikomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya, akaba ashimangira ko rero hariko harakogwa inama ikomeye cyane ngaha Tel Aviv naherutse kuraswa na Hezbollah. Bivuga ko rero ari inama yitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye, harimo umuvugizi w'igitoza cya Israel, umushikiranganje ajejwe mu byo kwimvuna abanzi, ndetse n'umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu, ndetse n'abandi bagiye batandukanye biganjemo abakorera mu nzego zijejwe umutekano kugira ngo barabire hamwe igihe bazotanguza ibitero byo ku butaka. Ndashimiye mwese, dusubira mu masaha ari imbere.